amahoro kuri mwese mwahisemo gukurikira amakuru y'iradiyo Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Amakuru mushobora kumva muciye kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Turi kwigerekezo rya 28 mu kakaro umwaka wa 2025 na y'amakuru twabateguriye akaba hanini ahagaze kuri zino ngingo zikurikira. Igisirikare c'u Burundi kiratera ivyatsi ibiheruka gushikirizwa n'umugwi uharanira uburenganzira bwawo twirwaneho ko ico gisirikare cifatanya na wazalendo mu bikorwa vy'ihonyabwoko. Muravyumva mu kanya. Hazindutse haba ibintu bidasanzwe ku gituro c'amabisi yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura ahazwi nka Kotebu. Aho kwiyunguruza uyu munsi vyanse burundu hakavugwa agashavu kava ku mande adasobanutse leta iguma ica abunguruza abantu n'ikena ry'igitoro navyo muca mu vyumva. Hari umusitanteri yazwi ku mazina ya Consolateur Nitunga yazindutse abogozwa n'umukuru w'igihugu inyuma yo kwagirizwa n'umugambwe Frodebu ko akirongoye intara ya Rumonge yaranzwe n'amanyanga menshi. Patrick Nkurunziza arongoye uwo mugambwe agasaba ko atamunyamafuti akwiye gusubira guhabwa amabanga. Amakuru twabateguriye saya gusa turabafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana nanje Jeanne d'Arc Gikundiro ngende yabashikirize kabandi ko ndafashwa na Chamere ntiyaririzwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidoni. Radio Peace FM. Yewe ipromusanze ari mbi canke yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprone aho rigira nije novuga ko ari bibi bisumbirije mugabo Frodebu yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. Ndafise itangazo ry'amezi nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriyemo warumva rero bivuga nakure turahaza ubonte kajenga heze nakwitoye warumva rero ngo mvuge basi banda aho bwiye ntiwosanga kabivuga sinarinda guhaye ijambo sije ndanarikanga ngaha. Aya makuru tuyahere muri politike. Abashinga amateka ntibabaye bagitora ugiye kubarongora muri kino kiringo gishasha c'imyaka 5 batanguye nkuko ryari ryatumwe ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Isasa rya mbere ry'abagize inama nshinga amateka y'u Burundi ryabaye ku rutonde. Twibukanye ko hariho ibintu bibiri babwirizwa gushirya nino: itegeko ngenderwa ko mu nama nshinga amateka hamwe n'amatora y'ibiro bizoyobora inama nshingamateka. Ivyo biro bikaba bigizwe ahanini n'umukuru w'inama nshingamateka hamwe n'ivyaba bavyiwe bibiri. Iryo sasa ryarongowe na mukuru wa bose mu myaka Joachim Barutwanayo rikaba ryahavuye risozerwa itegeko rizogenga mu nama nshingamateka ritemejwe. Hakaba hashizweho umugwi w'abashingamateka 7 bagiye kubigira iryo tegeko. Ejo aho bukera bakazosubira mu Kigobe bariciye irya nino maze bashobore no kurisigurira bashasha mu nama nshingamateka imbere yuko baryemeza. N'amatora yo gushiraho ibiro vy'inama nshingamateka akaba azokogwa kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 mu kakaro umwaka wa 2025. Tubibutse ko abashingamateka mu Burundi bafise ikiringo c'imyaka 5. Muri iki kiringo batanguye abashingamateka bakaba bava mu mihingo ibiri: umugambwe CNDD-FDD hamwe no mu bwoko bw'abatwa.
umunyepolitike Leonce Ngendakumana arakenguruka igikorwa cyo gusubiramwo intara zikava ku gitigiri ca 18 zikaba 5 gusa iyo bikozwe neza bifise intumbero yo guteza imbere abanyagihugu. Akabandanya avuga ko nabo muri ADC Ikibiri bari bafise uwo mugambi nyene, ariko akagira amakenga kuba bikozwe ubu ku ntwaro ya CNDD FDD ko bishobora gukorwa mu nyungu z'abarongoye Burundi atari ku nyungu z'abanyagihugu. Tegabiri Leonce Ngendakumana. Ingingo yo kugabanya intara zikava kuri 18 zikaja kuri 5, kugabanya makomine akava ku 119 akaja ku makomine 42, ni ingingo nziza cyane mu gihe teguwe neza igashirwa mu ngiro neza, yisunze ineza y'igihugu n'abanyagihugu, itisunze ineza y'abategetsi gusa. Iyo uwo mugambo uteguwe neza ugashirwa mu ngiro neza, ubutegetsi bwategeza kwegera abanyagihugu, tunga ry'igihugu na cyane cyane amafaranga ava mu makori n'amataxi y'abanyagihugu byategerezwa kwegera abanyagihugu kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere, bakiteza imbere bunyene, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere igihugu mu by'imibano, amashuri agatera imbere, amagara y'abantu agatera imbere, agatezwa imbere, ubuzi bukagwira bukaboneka, hanyuma abantu inyuma y'akazi bakoze neza basabikanyije igihugu gitunze bakanezerwa, bagahimbagwa, bagashobora kurira mu bibanza byo kunezererwamo bakanezerwa. Nico cyiza cy'uwo mugambi, ariko tugenda bisubiye ni mu gihe uba wateguwe ufise iyo ntumbero, ariko uko ndabibona intumbero siyo ufise, uteza kufise izindi ntumbero, tuzogenda turamenya ko ibihe bizogenda bigenda. Tuko turitegurira kuja mu matora, mu migambi twari twatekanije gushikiriza ijanye no kwiyamamaza, uwo mugambi warimwo kubera izo mpamvu mpejeje kuvuga aho hejuru twe twavuyeje neza. Twari dufise abahinga babifisemwo ubumenyi bukwiye, babifisemwo uburambe, bari batweretse ingene uwo mugambi uzofasha igihugu n'abanyagihugu kwisununura, kugira intambwe iboneka mu by'iterambere, kubana neza, eka mbere mu bya politike. Kuko twari twabonye ku butegetsi koko buzoca bwegera abanyagihugu, ariko ntibushigwe ku rwego rw'intara, ugashirwa ku rwego cyane cyane rwa komine n'umutumba. Uwo yari Leonce Ngendakumana, inararibonye muri politike y'u Burundi, akaba yahoze arongoye inama nshingamateka mu Burundi, akaba yari kuri mikro ya Audace Kaburo. Amakuru y'umutekano, igisirikare c'u Burundi camirira kure ibikubiye mu itangazo ry'umuvugizi wa MRDP Twirwaneho ryasohotse kwa 25 mukakaro umwaka w'2025. Haravugwamwo impungenge z'uko hoba hari umugambi w'ihonyabwoko ushobora gukorwa ku banyagihugu b'abanyamurenge. Bivugwa ko ari abarwanyi ba FDLR bigiye mu Burundi kandi barungi ku misozi iri mu manuko bwa Kongo. Iryo tangazo kandi riragiriza Uburundi ko ari bwo bushigikira abo barwanyi, bikabaha ibikoresho n'inyigisho za gisirikare, bikabafasha mu kubashikana mu bibanza vya Ruvingi, Rubarika, Rurambo na Minembwe. Inkuru ya Krista Inamahoro. Nkuko biri mu itangazo riheruka gushirwa habona n'igisirikare cy'u Burundi, cyamirira kuri bikubiye muri iryo tangazo, kikavuga ko haba ku rwego rw'igihugu canke mpuzamakungu ko Burundi buri mu mahoro n'amakungu yose, kandi ko bukurikiza umugambi wabwo wo kutaba ikibazo no kugira imigenderanire myiza n'ababanyi. Leta y'u Burundi ikavuga ko idafasha na gato abagizi ba nabi b'igihugu na kimwe. Igisirikare cy'u Burundi kibandanye kivuga ko inyigisho zose za gisirikare hamwe n'uburyo bwo gutunganya ibikorwa bya gisirikare bikorwa mu buryo bw'umwuga, bijanye n'ivyo abasirikare b'u Burundi bakeneye, bitajanye no kwigisha abagwanya ibindi bihugu. Igisirikare cy'u Burundi cemeza ko imyaka iheze ari myinshi Burundi bwakiriye kandi n'ubu buracakira impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge baba mu makambi y'impunzi yo mu Burundi atagahigihigi. Muri iryo tangazo kandi igisirikare cy'u Burundi cemeza ko muri kino gihe
Uburundi bubandanya kwakira kandi impunzi zituruka mu buseruko bwa Kongo zahunze intureka zihari. Igisirikare cy'u Burundi kibona ko hari ivyumviro by'ihonyabwoko biriko bikwirakwizwa n'abavuga ko bashigikiye ubwoko bw'abanyamurenge kuva aho hageze abarwanyi ba AFCM 23 kuva aho hageze abarwanyi ba AFCM 23 twirwaneho mu minembwe no mu micungararo. Muri iryo tangazo ryashizwe ku mukono n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza bavuga ko intumbero y'ivyo ari uguhungabanya ubwumvikane bw'amoko mu banyakongo baba mu misozi hanamiye minembwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kiriyamiriza civuye inyuma ibinyoma n'ivyagiriji biri mu itangazo rya MRDP twirwaneho n'ababafasha bariko barega Uburundi ko bufitaniye uruhare mu bikorwa biteye isoni n'igisirikare FRDC. Twirwaneho mu itangazo bashize ahabona bo bemeza ko atagukekeranya ko igisirikare cy'u Burundi n'icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyama vyasasitse inganda mu kugandagura guturira amazu yabo no kwiba inka zabo kandi bashigikiwe na leta y'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kandi kibandanya kivuga ko abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bariko bakora ibikorwa byo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho by'abanzi b'u Burundi canke b'abanyamahanga ku bufatanye n'igisirikare ca FRDC hisunzwe amasezerano hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku bwabo ibyo bikorwa birakorwa mu kubahiriza agateka kazina muntu n'amategeko mpuzamakungu agenga intambara. Babandanya bemeza ko kubera ubuhinga mu bya gisirikare bagaragaje ahantu henshi arico gituma niyo bari mu bibanza vyegereye amoko y'abanyamurenge abanyagihugu bahasanze babakira neza cyane kandi atabwoba babagaragariza. Igisirikare cy'u Burundi kikaba kivuga ko gifasha akaryo ko gutera kamo ku banyagihugu bo mu bumanuko bwa Kivu cyane cyane ababa mu bibanza vyavuzwe muri iryo tangazo babasaba kutagwa mu mutego ariko barabasamaza bashaka gutuma amahoro atosekara. Mu gusozera iryo tangazo igisirikare cy'u Burundi kibandanya kivuga ko cifuza kongera gushimangira ko gihagaze ku ruhande rw'amahoro n'umutekano mu karere ibifatwa na twirwaneho nko gusamaza amakungu mu gihe leta y'u Burundi yihaye ubuhizi bwo guhonya abanyamurenge nk'uko bavyemeza. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Krista Inamahoro ndagushimire. Mu bijanye no kwiyunguruza hazindutse haba akajagari mu vyo kwiyunguruza na cane mu gisagara ca Bujumbura ahazwi nka Kotebu aho abunguruza abantu bari babaye umuzi wibuye. Hagati aho abunguruza abantu mu ntara ya Gitega basaba ishirahamwe ijejwe ivy'igitoro mu Burundi Sopegu guhagurukira iki kibazo. Ni nyuma yaho abunguruza abantu bamenyesheje ko n'ikindi catumye badakora ko harimo amande y'umurengera bacibwa na leta yiyongera ku mategeko y'amananiza bahabwa mu gutwara abantu. Inkuru twateguriwe na Viator Tori haragira Mungu. Kwiyunguruza kuri uyu wa mbere kubaja mu ntara z'uburaruko bava i Bujumbura ntiharaho gutuma umwana nk'uko amasoko yacu yavyiboneye uyu munsi wa mbere igenekezo rya 28 mu Kakaro umwaka 2025 na modoka nimwe y'umuti yariko irunguruza abantu ibajana hagati mu gihugu kuzikorera ku gituro ca Kotebu nk'igihe cy'isaha 3 z'agatondo. Abashaka gufata ingendo bari bihebuye cyane bibaza ikibakura aho hantu. Abo babiyunguruza bavuga ko n'abazindu kare cyane batigeze babona imodoka yoza ngo ije kubunguruza. Yaba imodoka nini bita Kwasteri canke ntoyi bita Amayasi na modoka nimwe yaharangwa. Igihe cy'isaha 4 Hiyasi yashoboye kuhashika ija Ingozi amafaranga yatangisha byari 50 by'amarundi atavuyemo n'igikoroto na kimwe niyo yasabwa abariko arayiniganira. Aburira babanza kumenyeshwa ko ifire ya mbere ifatigwa mu gisagara ca Ngozi bisiguye ko n'uwururukira mu nzira ariha ayakwiye. Hirya gato kuma agence imyidogo niyo yaharangwa. Abazindutse babuze ayo bacira nayo bamira bibaza gusubira iyo bazananye bikabanka munda mu gihe bari bamaze gutegura ingendo. Tobajije icyatumye atamodoka ziza gutora abantu mu ma agence bishura ko atagitoro gihari ngo imodoka zabitswe. Abanyagihugu batakambiye benayo mashirahamwe yunguruza abantu ariko naco vyavuze kuko bishura ko
ata gitoro kihari. Abakenyezi, abana hamwe n'abageze mu zabukuru bobo bahisemo gusasa ibitenge aho nyene baba bararyamye nubwo batabona uko baza kuhava. Hagati aho leta isabwa gutorera inyishu ikibazo catumye abashoferi bunguruza abantu bahagarika ibikorwa. Ivyo n'ibisabo vy'abanyagihugu b'Igitega ashaka kwiyunguruza ahatandukanye na cane cane ku gituro c'Igitega neza na neza ahitwa ku Masanganzira. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 28 mu kakaro umwaka wa 2025 abunguruza abantu bahagaritse gukora kubera benshi bariko baracibwa amande y'umurengera abandi bagafungwa. Bemeza ko ibitoro babironka bizimvye gukurikiza ingingo yo kwiyunguruza leta yashinze bidaheza ngo biborohere ko ari yo mvo bahisemwo guhagarika. Abandi naho hari n'abahagaritse kuko atabitoro bafise. Abo bagendesha imiduga basaba ishirahamwe Sobebu ko mu gihe batanze ibitoro ko bosohora ku ntonde nk'uko ngo bahora babikora i Bujumbura. Aheshi iyo ibitoro babitanze ku mastation kanaka ngo ntibabimenya bigatuma bajuragirika. Abiyunguruza benshi bakaba bamwe bavuye ahari igituro c'amamodoka ku Masanganzira baja gutegera hagati mu gisagara ca Gitega ahari icibutso c'uwahoze arongoye Uburundi. Uronse ingene yiyunguruza yatanga ibihumbi 60. Imoto nazo nyene zatevye zirakora mu kunguruza abantu zibamanukana i Bujumbura. Nawe Viator Tori haragira Mungu urakenuye. Musitanteri yaheruka gutorwa muri komine Muhuta yazindutse asubirizwa ubutarariye ataratangura n'amabanga yari yatorewemwo. Consolateur Nitunga akaba yasubijwe na Ngiriyimana Filemon mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 mu kakaro umwaka wa 2025. Abanyagihugu batari bake bakaba bari batangajwe n'igaruka rya Consolateur mu gihe yari yakuwe yagiriwe ubusuma bw'igitoro mu ntara ya Rumonge. Inkuru iramvuye na Albert Maheki. Uwo yazindutse akogwa amabanga yaheruka gutorwamwo yo kurongora komine Muhuta ataniketire mugena rirasohoka ni Consolateur Nitunga yahoze atwara intara ya Rumonge. Nkuko amasoko yacu mu Rumonge habimenyesha uwo mutegetsi mu mwaka wa 2022 kuri stade Vyizigiro ishengero rikoranye umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yamwagirije ku mugaragaro ubusuma bw'igitoro mu nyuma agira ko arabogozwa muri ayo mabanga kuko yavugwa no mu bundi busuma butagira izina bwo kunyuruza ibikoresho byo kubaka amashure muri iyo ntara ya Rumonge y'ico gihe. Yamara abamenyereye ivy'intwaro ya CNDD-FDD uko ikora mu guhuma amaso amakungu nibo bumiwe babonye uwo mutegetsi nyene yagirijwe ubusuma ku mugaragaro agenwa n'uwamwagirije ubwo busuma umukuru w'igihugu mu mabanga yo kuja gukorera mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe n'abandi bati Varisto Ndayishimiye yoba yaciye ashikanirwa igifukamunwa ubusuma yamwagirije abuhinduramwo ubutwari ku ntwaro yiwe. Nkuko amasoko yacu abandanya bitumenyesha Consolateur Nitunga yaraherutse gutorwa n'inama mpanuzwa jambo ya komine Muhuta ngo arongore iyo komine. Ubu yafatanye na komine Bugarama ariko itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena abasitanteri bashasha rikaba ritari bwasohoke. Amasoko yacu avuga ko abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Muhuta barose ubutumwa bwihuta bwo gutonda baraheza bahabwa iteko ryo gutora musitanteri mushasha. Baraheza batora bose 100%. Ngoro y'Imana Filemon Consolateur Nitunga baharakombowe mabanga hataranashikira. Bamwe n'abandi bavuga ko atoba umwana n'ikinono kuko abategetsi umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye hamaze kwagiriza ubusuma n'ubunyonyezi bose bidegemvya aho gukurikiranwa n'ubutungane nyabuna bagahabwa ayandi mabanga. Aha batanga karorero k'umushikiranganje Kome Imanirakiza yagirizwa imiliyaradi 54
zari zigenewe kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba hamwe na General Major Aloyizi Ndayikengurukiye yiswe ikivume n'umukuru w'igihugu aho yari ku burongozi bw'ishirahamwe rihingura isukari Sosumo. Ubu akaba yaganywe n'uwo mukuru w'igihugu nyene yamwise ikivume kubabura amatari w'intara ya Bujumbura yahuriwemwo intara yahora ari Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Meri na Bujumbura Rirare. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka. Albert Maheke nawe urakenuye, ariko hagataho inyuma y'ubutumwa mu mugambwe Fodebu bacishije ku rubuga rwabo rwa X basaba ko uramuswa komine Muhuta Nitunga Consolateur yobogozwa mu mabanga aheruka guhabwa, yaciye abogozwa n'umukuru w'igihugu mbere aramusubiriza. Uyu munyepolitike agasaba ko n'abandi bafise ivyo bagirizwa bokurikiranwa nk'uko vyagenze kuri Consolateur kurikira. Urubuga rwacu mukamenye ari Twitter canke se X haraciye ubutumwa aho twashize ubutumwa dusaba buramatari w'intara ya Bujumbura ko yobogoza waraje gutorwa kurongora intara ya Muhuta ariwe Nitunga Consolateur. Ivyo twarisavye nyuma yaho bari tumaze kubona koko yatowe, byaradutangaje mbere birasubira biratubabaza, tukaba twibuka ko akiri buramatari w'intara Rumonge yagirijwe ibintu byinshi cyane, yagirije kunyuruza ibitoro, acayagirizwa no kunyuruza isukari n'ibindi byinshi. Aho rero twabonye umukuru w'igihugu yishikiye mu ntara ya Rumonge aramubaza ibitari bye, mbere biramunanira kwishura. Mbere mu nyuma yaciye narungikwa guserukira Uburundi mu makungu Kongo, umukuru w'igihugu arasubira aramuhamagara kubera iyo nyifato mbi yagize mu ntara ya Rumonge. Twaciye tunagira ko mbere turasaba ko ubutungane bwamukurikirana bw'iki gihugu, abantu bigira ibyo bishakiye bakanyuruza itunga ry'igihugu canke se bakiba abanyagihugu ariko kazubona bidegembya canke se akabashinga yandi mabanga. Iyo rero twarabivuze kandi twarabihagaze ko cane, mbere n'ubu dusubira gutera kamo umukuru w'igihugu. Twabonye mbere turanamushimiye cane, twabonye ko hafashwe ingingo ukuye amaza tuvugana yasubirijwe, ariko rero twamusaba ko umukuru w'igihugu bogira ko no mu nama nshinga amateka arabo twabonye batowe bagirizwa kuba baranyuruje amatungo y'igihugu kandi menshi cyane. Murazi umushinga amateka ko Imana yakiza ibyo yagirizwa ko yarariye baraje miliyardi 53 niba ntihenze, ariko uyo aya amatwa dusumira uwo no mu nama nshinga amateka yoba yatonzeyo mbere no munsi nigeze abogozwa mu mabanga yiwe, tukamutera kamo n'umukuru w'igihugu ko yakoze ibindi ko yogira ko n'abandi bose asibyo bagirizwa nose kujejwa amabanga mu gihugu bose arabaho bari hose bose babogozwe mbere yo kwikirana n'ubutungane. Uyo akaba yari Patrick Nkunziza arongoye umugambwe Fodebu. Amakuru twari twabateguriye akaba araha agarukiye. Shimire uruganda rwacu rwayateguye, ntibagiye Chanel Ntiyarizwa yariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jean d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Ndabifurije kugira ibihe vyiza na gahwana.